ivyatsi inkwezi z'ayo mabi yose, duhereye ku vyiyumviro n'inyigisho mbi ziyavyara zikayakomeza zikongera zikayacira inzira. Turahimirije abarongoye amareta y'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika yo mu buseruko EAC n'umuryango uharanira iterambere ry'ibihugu vyo muri Afrika yo mu bumanuko SADC ko boshira mu ngiro ingingo zavuye mu nama yabahurije hamwe i Dar es Salaam. Turiyemeje kubaba hafi mu gutanga intererano yacu muri ico gikorwa cyo kurondera amahoro narirya gisanzwe kiri mu butumwa bwacu bwo kumenyesha inkuru nziza. Turerekeje ijambo ku bihugu, ku mashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inani mpuzamakungu z'ubudandaji, tubasubiriramwo iryo umuvyeyi wacu Papa Francisco yavumereye igihe yagira urugendo rw'ubutumwa i Kinshasa muri nzero Ruhuma umwaka w'2023 ati: nduguruye twamugina, nimureke gusahura Kongo, nimureke gusahura Afrika. Nitwemeye ko akarere kacu kaguma ari ikirimbiro ry'abagenzwa n'umwina w'amaronko no kurwanira inyungu zabo gusa, bigatuma ubukene bwa bene gihugu baho buguma bwiyongera mu karere kacu. Turiyamirije ivyiyumviro n'inyigisho sasira indava ubwicanyi byibonekeza hamwe hamwe. Tugasaba ko hoba amatohoza yimbitse kubivugwa ko muri kano karere kacu habaye ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha bihohotera agateka ka kiremwa muntu vyamaze kwiha inkumbi, hanyuma n'abahohotewe barenganurwe mu gateka kabo no mu burenganzira bwabo.